Bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Aha muri kumwe na Hirene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Ego kuko turi mu rugendo, kubera ko turi mu rugendo tugenda twibukanya. Haheze iminsi hariho amajambo twagiye tuganira na bene data dusangiye umurimo hano wo kumenyesha ubutumwa bwiza. Ego niyo ngomba dusangire kuri uno munsi, ariko bwa mbere reka dusenge. Mana uhoraho, Mana yene icubahiro, turaje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Mana yo mu ijuru muri uwo mwanya mwiza uduhaye kugira tube imbere yawe, ubu mwanya w'ingirakamaro kuri benshi bataratahura, kugira batahure Mana yo mu ijuru ubwami bubageneye, ubwami wakoze igishoboka cose kugira ngo baze babushikemwo. Mana yo mu ijuru ndagushima kuko umpaye aka karyo ko kubivuga. Jewe ntaco ndi, nta nico noshobora ntashobojwe nawe. Savye rero mu mpwemu wawe ndongore, mvuge ivyo wowe ushaka ko mvuga kandi bishike kubo ushaka ko bishikira. Ndabigusavye ndakwizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bisavye kandi nizeye. Amen. Ego ndabaramukije rero nkuko nabibabwiye, ndabaramukije mwese kandi ndabipfurije umunsi mwiza. Uno munsi kuri benshi witwa umunsi w'akaruhuko, abandi witwa umunsi mukuru, abandi nabo ntaco babivugako, ariko ivyo sivyo vyatuzanye. Tuje kuvuga ijambo ry'Imana. Hariho umukozi w'Imana Pawulo niwe yavuga ati mumenyeshe ubutumwa mu bihe vyiza n'ibihe bitari vyiza. Reka rero uyu mwanya tuwukoreshe mu gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugira dusangire, bamwe mu bakurikiranye amavideo yacu kumbure baramaze kubyumva, nasanze havuyemwo urukurikirane rw'ubutumwa bwo gusigura neza iryo jambo ngo ntibatahuye. Abenshi mu ntumwa ntibigeze batahura ico Yesu Kristo yaje gukora. Mwibuke yuko Yesu Kristo yashitse kw'isi abantu bamwiteze, tuvuga Abisirayeli bari bamwiteze, bari barumvise ivyiwe, bari bazi yuko azoza aje kubatabara. Ku kubatabara harimwo ukuntu umuntu bavyumva gutandukanye. Ico gihe yaza Yesu kw'isi, yaje igihugu ca Isirayeli gitwarwa n'abanyamahanga. Abisirayeli bari baravuye ku ngoma, Abisirayeli bamwe ba Dawidi, abami Dawidi, abami Sawuli, abami ba Salomo n'abandi bakurikiye mu nyuma bari baravuye ku ngoma. Ubu rero hatwara abaromani. Isirayeli yaronse abatware benshi cane. Nukuvuga yuko basa nuko bari mu buja ico gihe, bakavuga bati umukiza niyaza azodukura mu buja. Ego reka tubisome tubikurikirane twumve ivyo bavuze. Bo mugabo ikintu gikomeye mukwiye kumenya nuko Abisirayeli bagumye bahagarara kuri kahise kabo. Abami bari bakomeye, abavugishwa bavugishijwe, ivyo bavuze byose n'ivyo bari baranditse byose bari baravyanditse kandi baravyizera, kandi bari barabonye n'ibitangaza. Igitangaza kaminuza bari bamaze kubona cari ico kujabuka ikiyaga gitukura. Ariko nticari ico gusa, baranesheje abansi benshi bifatira ibihugu, mbere naho bari hariho abandi bari bahitiwe n'ubwo Imana yari yarahabageneye ko bazohaja. Nuko niko vyagenze. Muri bamwe kumbure hariho abashobora kumbaza bati mbega ko utari kuravuga ibijanye n'iyi ntambara tubona iri mu gihugu ca Isirayeli, aba naka babateye, none iyo ntambara naco ndibubivuge ko muri kano kanya. Igituma naco ndabivuga ko muri kano kanya kuko iriya ntambara benshi bari mu kudatahura ibiriko biraba, kandi twebwe ico dukwiye kuguma muri
kuri iri jambo twabwiwe. Ego nk'ubu muramaze kumva bavuga ati ego harahanuwe ko ingoro ya gatatu ya Salomo izosubira ikubakwa, none tuyitereremwo. Kuzokubakwa izokubakwa, ariko none se yubakiwe twebwe? Ibyo byose muze mubanze muvyihweze, kuko hariho n'ababwiye muri uwo muvuduko, muri uwo murindi atari ukuri. Reka rero tuje kwijambo tubandanye. Nababwiye umutwe w'amajambo ntibatahuye. Yesu Kristo rero aza mw'isi yarabuwe, murabizi bimwe yavutse bagenda kwa Herodi kumubwira bati turangira uwo mwami yavutse, ati ahubwo murandangira ahari nanje nja kumuraba. Ariko mpwemu yera, mpwemu w'Imana arababuza ati ntimuje hariya kuko si vyiza, ntiyabona. Nuko reka rero duhere ku majambo aho duhera koko Yesu atangwe kuboneka, novuga muri nyagwinshi. Yesu turibuka ko yabonetse amaze imyaka 12 mu rushengero rw'i Yerusalemu, aho yarahandikishije novuga kahise kiwe, kuko abavyeyi Mariya nyina wiwe n'umurezi nyene Yosefu baragiye kumurondera, kandi arababwira ati mbega ntimwari muzi yuko ntegeza kwitwararika ivya data? Ego byarabandanije rero kugeza naho agwiza imyaka 30. Amaze gukwiza imyaka 30, umuntu yagiye kumuvuga ati nuyu ni Yohana Umubatizi. Yohana Umubatizi niwe yavuze, yatanguye kwigisha avuga aya majambo dusoma muri Matayo 3:20. Yohana Umubatizi ategurira Yesu inzira. Ubu niwo mutwe w'amajambo. Haciye igihe haza Yohana Umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'i Yudaya, avuga ati nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Uwo Yohana niwe yari yaravuze nk'uwavugishwa n'Imana Yesaya, igihe yavuga ati hari ijwi ry'usemerera. Ayo majambo nyene igihe Yesu yatangura kwigisha niyo yavuze ati nayo tuyasoma muri Yohana 4:17. Yohana 4:17 niho havuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Ayo niyo majambo Yesu yaje kubabwira. Yesu niwo mutwe w'amajambo yazaniye Abisirayeli ati nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Ivyo bari basanzwe bamenyeye kwihana, kandi bari basanzwe babatizwa no mu mazi. Ego bari basanzwe babatizwa mu mazi, ariko arababwira ko hazoza uwundi mubatizo. Yesu yaciye ageragezwa incuro nyinshi. Reka tubisome muri Matayo 4 nyene, kuva kuri 4 kugeza kuri 6, na Satani. Hanyuma Yesu acajanwa na mpwemu mu bugaragwa kugira ngo ageragezwe na Satani. Amaze gusenga yisonzesheje iminsi 40 n'amajoro 40, yumva arashonje. Umugeragezi aca aramwegera amubwira ati niwaba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imikate. Yesu aramwishura ati handitswe ngo umuntu ntabeshwaho n'indya gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Yarongera amugerageza, hanyuma wa mubi ni Satani, amujana Yerusalemu, igisagara cera, amuhagarika mu rusengero ahantu
hataramutse amubwira ati niba waba uri umwana w'Imana niwikororere hasi kuko handitswe ngo azotegeka abamarayika biwe bakuzigame bazokurerura mu maboko yabo kugira ngo ntutsitare kw'ibuye. Yesu nawe aramwishura ati handitswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Kugeragezwa byarabandanije. Yarasubiye aramwereka ubwami. Yesu aramwishura ati mva iruhande Satani, kuko handitswe ngo usenge Uhoraho Imana yawe kandi aba ariyo yonyene ukorera. Duhagaze kuri aya majambo dusanga aha hariho imfunyapfunyo y'ubutumwa bwiza twatumwe gushikiriza. Ubwa mbere ngo handitswe ngo umuntu ntabeshwaho n'indya gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Sinzi uno munsi amasaha ugeze ko kangahe wasomye ijambo ry'Imana canke warizirikanye, ariko canke kangahe umaze gukora ku munwa. Bivana naho ariko mu mutwenzi urumva nturakora ku munwa. Ariko iri ni ijambo rikomeye rivuga ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ariko atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko indya zonyene niwe atungwa n'indya gusa uzopfa uzimangane, ntuzobaho, kuko twama turya ngo tubeho, ariko tubaho muri ubu buzima. Ubu buzima nabwo niba aribwo twizeye kuzobaho turabahombe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Dusubiye inyuma turabandanya ngena mu jambo rya kabiri yamubwiye ati handitswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Abantu benshi bama bagerageje Imana ngo Mana ngo nukuri utampaye iki muno munsi ngo ntanda kuvako. Mwitonde, muhitondere cyane. Irindi jambo ngo mva inyuma Satani, kuko yavuga ati mva inyuma Satani. Cyo cyose kikubuza gusenga Imana ni Satani. Usenga Imana yawe kandi aba ariyo yonyene ukorera. Ubu abantu rero barize gusenga Imana nyinshi, kandi baranazikorera. Ego woyisenga gute utarayimenya? Wosenga Imana yawe utayimenye? Ego Imana yimenyekanishije muri Yesu Kristo. Nta numwe yabonye Imana, ariko twayimenye biciye kuri Yesu Kristo. Aho ni muri Yohana 1:18. Yego niyo majambo tubisoma mu mfunguro tuhama dufungura iminsi yose. Kandi ngo abizeye umwana w'Imana, abizeye ijambo, abizeye uwo Yesu nibo bana b'Imana. Iyo yabahaye gucika abana b'Imana. Yego nuko rero bariko turabandanya tuvuga ku vyerekeye ngo ntibatahuye. Muri Yosuwa 1:8 hatubwira neza ku vyerekeye imfungurwa iri jambo ry'Imana. Byabwiwe Abisirayeli igihe bariko bava muri Egiputa basubira inyuma, baja muri Isirayeli aho y'ubu. Hanyuma havugwa ngo muri wa mbere igice 8 ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagi kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo byose. Niho uko ayo n'amajambo yatubwira ico dutegerezwa gukora. Waratahuye? Navuze ntibatahuye. Ntibatahuye. Intumwa zagendanye na Yesu imyaka 3. Murabizi inkuru tubisubiramwo
Yesu yamaze imyaka 3 yigisha akora ibitangaza, azura abapfuye, akiza abarwayi. Yesu yari yarababwiye ubwa mbere, reka duhereko no kuri 5, muve i Yerusalemu, ariko murindire gushika Data abarungikiye ingabire yabasezeraniye, imwe nababwira, kuko Yohana yabatiza mu mazi, ariko mu gihe gito muzobatizwa muri mpwemu yera. Abari bakoraniye hamwe nawe baramubaza bati, Mwami, ubu niho abari bakoraniye hamwe nawe baramubaza bati, Mwami, none ubu niho ugomba ugarukane ubwami bwa Isirayeli? Arabishura ati, si vyanyu kumenya ivy'ibihe n'iminsi, kuko Data ari we yabishizeho mu bubasha bwiwe. Ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, maze muzoshingirira intahe i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya hose, no gushika ku mpera z'isi. Biragaragara yuko intumwa zari zifise iciyumviro k'ubwami, ko azoba umwami vuba. Hari n'ahari igisomwa kivuga ngo umuvyeyi, umumama yari afise abahungu 2 mu ntumwa za Yesu Kristo, aramubaza ati, aramusaba ati, jewe nifuza yuko abana banje boja umwe mu kuryo uwundi mu kubamfu, niwamara kwima ingoma yawe. Bisobanurwe ko bari bizigiye Yesu ko ari umuntu ashoboye ibintu vyinshi, kandi ashoboye no kubakurako abo bari babatwaye, nawe agaheza akaba umwami wabo. Ivyo kwizera vyari bihagaze ku vyo babona ngaho, si ivy'ijuru barimwo, oya, umuntu yobakema. Ivyo nivyo biyumvira gusa, ariko Yesu yazanywe n'ibirenga ivyo, ibisumba vyo. Yego, ntibigeze bamenya yuko iyi si turiko iri munsi y'ububasha bwa wa mubi. Ariko ivyo turabisoma hariya muri Yohana, ibaruwa rya Yohana ya mbere, rivuga ngo turazi ko turi abana b'Imana, kandi ko isi iri munsi y'ububasha bwa wa mubi. Ego, turi abana b'Imana kubera iki? Kubera ko twakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, tukavyemera. Nico gituma ngaha iyo duhagararanye n'abandi bantu bavuga ngo Yesu Kristo ntitumwemera, Yesu Kristo si umwana w'Imana, Yesu Kristo ntarimwo, twemera Imana imwe, tuba turiko turahendwa, tuba turiko turazimira. Twebwe rero duhagarare kuri iryo. Ego, wemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, Yesu Kristo ko yapfuye akazuka, uyo niwe mwana w'Imana. Bisigura iki? Bisigura ko ngaha kw'isi hariho abantu benshi batari abana b'Imana, ariko ari abaremwe n'Imana kandi ibakunda. Irabakunda gute? Ni naco catumye rya jambo Yesu yabwira Nikodemu, urukundo Imana ikunda abari mw'isi nirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntaze apfe rubi, ariko aze abone ubugingo budashira. Ego, uwutamwizeye aramaze gutsindwa n'urubanza, kuko atemeye umwana w'Imana. Nuko niko ijambo ry'Imana rivuga, nta kubiraba ngo tugerageze turabe ngena abantu bose boronka agakiza. Agakiza si umuntu agatanga, twahawe ihitamwo. Ndubugingo, ni jewe, ni ubugingo. Reka tuhasome muri Yohana 10.
aha iyi nkuru ndiko ndavuga ni inkuru yashikiye umwe mushiki wa Lazaro, Marita, yarabajije Yesu. Marita yishura kaduhere ku kiganiro aho cahereye, maze Marita abwira Yesu ati, Mwami, iyo uja kuba hano musaza wanje ntaba yarapfuye, ariko n'ubu ndazi ko ico usaba Imana cose ikiguha. Yesu aramwishura aramubwira ati, musaza wawe azozuka. Marita aramwishura ati, ndazi ko azozuka ku munsi wa nyuma. Yesu aramubwira ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera wese naho yopfa, unyizera wese naho yopfa azobaho. Umuntu wese aba muri jewe kandi akanyizera ntazokwigera apfa. Ivyo uravyizeraga Marita? Urizeye ivyo? Rimwe na rimwe twebwe nyene nitwe twitera ibibazo. Marita yabwiye Yesu ngo icuza gusaba cose ngo ndazi ko Imana iza kubikora, ariko amubwiye atazozuka ntiyumva ko ashobora kuzuka ubwo nyene. Ariko noneho yaciye abikora, yarabigaragaje, murabizi. Yesu nizuka n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira. Warabitahuye. Ubwami bwa Yesu Kristo si ubwaha kw'isi. Ego haheze umwaka canke imyaka ibiri, ariko arambwira ati, urabizi, habonetse inzira yo kuronka amafaranga yo kwitungisha muri ibi vya crypto money. Ati, na pastori wacu niwe ariko arabidufasha, nawe ushobora kujamwo. Ariko ndakebwa sinabigiyemwo. Imana yacu ntibuze ingene ibigenza, irafise ingene ibigenza. Ubu rero mu ivyera vyose ivyera vyose siko ari vyiza. Ego nuko rero muvyitondere. Ego turiko turabandanya tuganira aya majambo. Intumwa ntizari zarumvise ico Yesu yaje gukora. Yesu yaje mw'isi kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, azabone ubugingo budashira. Yesu yaje mw'isi kugira ngo isi ikizwe nayo. Noneho rero turumvise ngo batubajije ko turavyizeye. Ni ukuvuga tuzobaho, tuzobana na Yesu. Ego ivyerekana ko abagenanye na Yesu Kristo batategeye umugambi wiwe ni vyinshi. Reka turabe muri Matayo 20. Twabivuze, ni wa mumama yavuga ati, abahungu banje umuzomugire nibamara kwima ubwami, uzomushire mu buryo ubundi mu bubafu bwawe. Ngo Yesu bamuha igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Arakizingurura abona ahantu handitswe ngo, muhemu w'Uhoraho ari kuri jewe, nico catumye ndobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka w'ukwemererwamo n'Uhoraho. Ayo n'amajambo rero ya Yesu Kristo yavuze. Ubwiye uraraba muri Bibiliya uzosanga hari ahantu henshi hagaragaza ko batari barumvise. Mwibuke igihe Petero yajana na Yesu n'intumwa Yesu yakunda, akabajana ku gasozi ari bakeyi, hanyuma agashikaho hagahinduka, bakabona Eliya na Mose baraje. Petero yaciye avuga ati, yo mwama, ahantu ni heza,
ahantu ni heza, vyari bikwiye ko twubaka insago zitatu, urwa Eliya, urwa Mose n'urwawe. None kuri we iciyumviro ciwe cari gikwiye ko yoguma ngaho, mbere ni vya bindi vy'ubutumwa, mbere vya bindi vyo kwihana nta na kimwe, kubera ko ntiyari bwatahure. Ariko nawe uyu munsi we nta ruhusha ufise rwo kudatahura. Tomasi muramwibuka, Didimo yarahakanye Yesu, aravuga ati muranguha, mwavuze ngo yarazutse, ntavyo nokwemera nikoreje urutoke harya hantu. Mwari murabizi nawe nyene yuko yemeye, ariko Yesu yaravuze ati hahirwa uzokwemera atarinze kubona. Nawe nshuti yanje, uwo Yesu ni muzima, uwo Yesu niwe yatumye dushobora kuba turi ngaha, kugira ngo tuguhamagare gutahura icamuzanye. Yaje kugira ngo tuhabwe ubugingo budashira, kandi Yesu Kristo yarazutse kandi ni muzima. Yaba atazutse tuba twizereye ubusa. Kandi yaratubwiye ko mu nzu kwa se hari ibibanza vyinshi, ati byaba bitariho mbibabwiye. None ngiye kwa Data kandi nzogaruka kubajana. Igihe cyo kugaruka kutujana ntawuzi isaha n'umunsi, n'ubu yogaruka. Muvyitegurire, ntimuhushe inzira, kuko ubuye ibimenyetso biranga ukugaruka kwa Yesu biriho. Kimwe muri ivyo rero ni ya ntambara mwumva hariya muri Isirayeli no mu babanyi babo. Ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Yesu ari hafi.